zanumva ngo reka tumanze dusenga. Arunama ngo turagushimiye Mana, ngo ngo raba, ngo amen, ngo ndi Imana, umugabo wawe ngo n'uyu nyene ndi Imana. Ageze kuvuga umugabo wawe n'uyu nyene ngo amen. Cyane amubaza nti none n'amahoro atego cyanyuma ikintu cari kizanye Yesu cyane ati ikintu cari kizanye n'ikinyana Imana ivuze naje ndagiye gusenga izomba rero bakobwa mutaja mukangwa n'abo bahungu aza yikinga izina ry'Imana baravugishijwe canke ngo yeretswe saba nawe ijisho ribona ryo mu buryo bw'impwemu. Bahungu n'umukobwa ashobora kuza yiyoberanije Imana yakunyeretse ukabona umukobwa aza kubarira mu Imana yakumberetse uca wigirwayo ngaho uratewe yaba umweretse abisengera mu ibanga ntaza kubikubarira kuko amaze kuza kubikubarira akaza yakupfusha. Niho rero naba ngaho arambwira ngo bamubivuze kwiki ngo tuzotegura mariage ryari. Ndamubwira ndagiye gusenga Imana nanjye mbarire kuko birambwira ni ukuvuga ngo ntarondoye narehejwe n'abasore 27 baba bambwira bati tweretswe kandi muri abo utari yize yari umwe naho nyene yari umudandaza ubu yaratandukanye n'umubiri. Niho rero nacafata umwanya ntijewe rero karabaye nasenze Imana ndacangirwa reka kwaguma haza abafise inoti gusa nanjye sishobora kurima ubwizwa kuzobana n'umuntu ashobora kuntunga. Nibagira ko Imana yanyeretse umusore w'inzobe. Niho rero haheze igihe nafata umwanya wo gusenga nereka Imana abasore 27 bose n'Imana umuntu wese ndashaka kumbarira umwe wese ivyiwe ahera kumwe wa mbere ati uyu niyo wamujako nkaca mbona nyatse Bibiliya isize hasi ampaye amafaranga n'urupfunguruzo rwa sitoke agushikanye uzoba umugestionnaire w'ubutunzi bwiwe ntuzosubira kuvuga ubutumwa. Ubundi nkabona tugize mariage afise akadumu k'inzoga hariya munsi y'igitanda abandi nkabona bagenda n'ibifise akangurira. Niho rero Yesu yacambwira ijambo riri mu Bacamanza igice c'9 ku murongo w'9 havuga ngo umwelayo uravuga ngo mbega nota amavuta yanyu atuma ashimwa n'Imana n'abantu nkaja guhungabana hejuru y'ibindi biti kumva amavuta yanje agira aseswe n'aba bahungu nkaca n'amandirimbo ivuga ngo singomba konta gakiza ngomba kumva inzu yawe kandi akanwa kanje gacuruza itaranto yawe nkatamo nkatera ngo umusore yumvuza agakiza n'ugomba nkamuheba ariko nkacuruza ijambo ryawe. Niho rero Yesu yacangirira neza nzambona umuntu antelefone nomero zihezwa na 002 nditaba ntaro ariko ndadandaza nkumva nabavuga nk'abakobwa ijwi ryiyoroheje murumva ngo ndashaka ngo kuzoza iwanyu none wewe urinde gadada ateka amaze ahantu umusore none ushaka iki ngo ufise ijambo ashaka kutuvugana noya ntije iwanje ntibatondi pero hirindira gacari mu kazi kenshi nagutelefone. Rero kubera byanantangaje mpengera turi muri saro abakobwa turakora ibyaha by'agakengeri turabikora cyane Imana itwetse ndashikana mu telefone ndabwira abo turi kumwe abo tuvugana ntimubireze uyu muntu uri muvyo agomba mbwira shira kuri hoparere ntaroti mwari mwandonde nabatego turumva n'umusore nkori muresi ngomba kuvugana nawe ibintu nurumva je nta mwanya afise ntimugabo nzoza hiyuma kandi muzobimbarira ntangira gusenga ndabaza Imana ubu nibiki ko nagomba kunesha umwanya ni wawe wundi mugabo canamo umunsi umwe mvuye Bujumbura Imana irambwira ngo muzohora ahantu baparikinga amamoto. Niho nacanza kujya shitse ahantu baparikinga amamoto n'Imana yuko muvyaranje nk'agatsiko zambona wa musore kwa kundi nyene yambaye akajini sikera n'agapantaro bijanye n'agashati kameze nk'agatukura kadatukura n'akarato kera
mbona naje buhoro 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 ndamutse mu mahoro ndi kumwe na mubyara wanje w'umugore ndarindira ko aresha ndabura acara agenda aho nari nifuje kubaramusa n'imbega y'umufasha wafatije na kimwe Yesu nanditabaho cyambwira marame umugore turi kumwe n'umupfaso ndakubarira uyu ni wo mugabo wanje kandi ko ari umugabo wanje uhera n'umunsi ndabikwiye kuzombera marene ati hora atuye mu mugera twaramubitse n'abamare yahejeje urubanza rurashushe yo muresha yo reka jenzi ko ari umugabo wanje nta bindi niho rero hagarukiye tugahurira ahantu mu kambara turaganira kuko nari narabariye Yesu nti nta mafaranga y'umuhungu nzojya impamvu ntayajya ndafise impamvu nzojya bashingira intahe hanyuma niho rero yacambwira ngo urumva nzoza kukambika ntahe sawa ivyo vyose nkamurinda ko nabivuze muhira ntabivuze bakobwa turabesha kandi Imana yo mw'ijuru twese niho rero hagera igihe ubu turategura ubukwe araza kunyambika byose birahera arampa Imana idukorera urubanza ntigeze mbona n'umukobwa n'umwe mu bamaze guherekeza urubanza ruteye ubwoba abantu babaza bati uyu mukobwa yoba yize sexiyahe canke fakiriti yahe ariko rwari urubanza rw'Imana iyo twiyambariye mpemu yera bagira ngo twarize amashuri bagira ngo turahembwa ku kwezi ariko ari kubwa mpemu yera bimaze kumera bityo rero Yesu arambarira ngo Nadine ugira uce mu bibazo ariko nzoba ndi kumwe nawe tumaranye indwi n'umugabo indwi zibiri asubira ku kazi nta mugabo nkisubira inyuma igihe cya mariage Yesu yambwiye ngo baraza kugukadonoza igikorwa cy'iwawe ntiwuname ugume urabahigi ukemera urabahigi uvuga mu izina rya Yesu ndaza kugutabara kandi ndaza kukubwira ko bishitse tukaba twaraye mu masengesho na bene data gucaja gukora urubanza bene data nicaye ahantu hakorofye hari isima hameze neza imbere ikiraza ikijya runo rutokera rudoma aho buca banyambika ipeta aho buca bashyirako kano kantu mubonana urutoki ruravyimba ruraba ruriguma njejeka amaraso nikumura abasenzi n'abakozi b'Imana bari bahari bati mu izina rya Yesu barasenga ubwayi buraduga bararondera imbeba barayibura batingira n'inzoka barakura ibintu byose barabura ikintu na kimwe ariko Imana irayishura ngo be n'amangetengete y'abantu ariko ntacamubwira bwakeye urutoki rwavyimbutse mbona Yesu asifiwe ndi muri sare haca rero hazana umuntu yakado irimwo uburozi ayiduhaye nca ndayumva mpereza marene wanje guta hasi n'ingoga amaze guta hasi barabitwara mu nzu twibagira yuko tubitekurura igihe twabitekururiye haciye iminsi ishika kuri 2 ntihenze twabitekuriye umunsi wa kabiri turiko turabitekura yakadishe tumbera jewe barije ndayitekura ndamwereka umugabo ntiyeraba atita hasi muri ivyo bene data ikintu nashoboye gutahuramo yabaye isabuni ijya y'amajana 2 yera iriko utunogo 2 gutya itoboye irimo n'ikintu kimeze nk'irenga abarundi murakizi citwa irebe ibindi sinashoboye kubitahura guhera aho twese duca turamererwa nabi abarundi bobo muca mutumva ico nashatse kuvuga niho twaca duhamagara abantu bo muri famiye y'umugabo ko barasenga turiko turasenga Imana irahishura iti wowe Nadine n'umugabo wawe Nyandwi Elias Satani yari yarahiye arisiba kubwiriza ndabakoreye wowe Nadine udashobora kubona na Elias mwese mubwirizwa gupfa atariko jewe uhoraho ndabikomeje kandi yari yarahiye arisiba ko muzorinda mupfa mutavyaye umwana wariko je ndabagabira umwana w'umuhungu batazemera ko yoba muvyara amen biraryoshe kubaka urugo wavuganye n'Imana biraryoshe kuja mu kintu waravuganye n'Imana niho rero guheraho agiye ku kazi je nsigara mu rugo
mu nzu ya jenyine twari tubamuga ariko atari yacu, mu nzu ya jenyine kandi inzu nini mu rupangu rwa jenyine nta bantu twari tuhabanaga. Ndyamye nza numva amazi ariko aratemba muri saro, ndavyuka ndumviriza n'umugabo yandongoreye mu nzu iri mw'ibomba ntiyabimbarira gatoya. Ngize gutya nza numva inkoko munsi y'igitanda ziriko zihamagara Misuni, natewe n'izina rya Yesu. Ndasenga mfukamye, ahubwo bica bifata mu mavi, numva ndiko ndaribwa, ndiko ndatonekara. Ndavyuka ndasenga ndahamagara Imana mw'izina rya Yesu, birahera nca ndaryama. Naryamye nagira ngo vyagiye, kumbe ngiye kwikangura gutya umuntu yahindukitse, nza numva nkoze ku muntu, ndamukabakaba gutya, ndumva ko ari umuntu, mugabo hari numva ni ikintu gikatse gifise ubwoya. Nagenda ngo ndamukoreko neza agaca anshibura ukuboko, yararara ntinakumenye kandi nta na kimwe ushobora kumbwira. Nca ndavyuka mw'izina rya Yesu, ndavyuka ngo natsitara gutya nawe agaca akota ukuboko, nkavyuka ngo natsitara agaca akota ukuboko. Imbebasha ahantu ndahava gute, se umugabo wanje yatashe mw'ijoro sinigeze nugura. Ndateba ndatsa ryatara, nza mbona ni imbeba ya mususu. Murayibona imbeba igira ngo ifyura amaso igenda n'akari muto. Numviriza namaze kukumenya ko uri umuntu, ngira ndagufata ndagufatisha amaboko kandi buza kurinda guca abantu bose igisagara kirakumenya ntawinjiye hatari. Ndasenga turakina n'imbeba mu nzu bw'abavyeyi, ndiko nkakubita uku ikananga ikaja hariya ikakumitswira, nkasubira nkakubita ikananga aho ikanangira ku gitanda kuri kuvure ikakumitswira, nkakubita uku nzi ko nayigemye igaca inangira ku rubaho rw'umuryango aho igaca ikumitswiragira. Ntumviriza namaze kukumenya ko uri umuntu, ndagufatisha amaboko. Bwana Yesu asifiwe. Ni vyiza gushirukaniriza Satani ukamubwira ko wamenye imigabo yiwe yose. Niho rero haheze akanya nca ndafata impuzu, urazi umugani ko atabaragira impuzu zihetse, ndazibira munsi y'umuryango, ngira ndakwice kandi uza gupfura umuntu, uza gupfura imbeba, uza gupfura umuntu kandi namaze kumenya ko uri umugabo. Turahigana na ya mbeba ducenkaniraho mu cumba, mvuga mw'izina rya Yesu mutinanga, bene data abanyamangitengete bari niho naza mbona ya mbeba sinamenye iyo yaciye. Nza numva umuryango urugurutse wo hanze, nza numva nyamuntu avuze ngo wewe muyo nasanga uri umuhizi ngo twahurashe. Caragenda vyuka kuraba asanga umuryango urugaye, ndavuga nti none ubu buzima ndabubemo gute? Nca kuri telefone naroshere ati mama kishiri namahoro muga ndagukumbuye. Ni ukuri nturare kanje ndagukumbuye, kuko sinari kumubarira ngo hari ibintu twanteye. Ndagukumbuye cane sheri, mbabarira no kurusimba sheri mucamo mu bintu vy'ubusheri. Ndagukumbuye ngo hano nukuri ndagukumbuye. Nawe yumva umusheri amukumbuye yumva yihuta aca arashika. Ashitse nta kintu na kimwe namubwiye, turasenga turafungura, turasenga turaja kuryama. Haheze akanya tutaranasinzira, tuza twumva kw'ibati ikengeri, umuntu ahaye agendesha ikinga ati ivyo ni biki? Tukumva umuntu ahaye atambuka hejuru ku mabati ati ivyo wavyumvise sheri? Ego nivyo mazemwo imisi. Mu nyuma nkaza numva munsi y'igitanda inkoko ziriko zirahamagara Yesu, ati mw'izina rya Yesu twababonye. Icatuma ndaguhamagara vyari kugira ngo nawe uvyumve ati Yesu. Niyo ntambara maze mu minsi ntego, duheraho turwara amangetengete, duheraho bagenzi. Iyo ataba nari naravuganye n'Imana, nari kuvuga nti Yesu waransutse ndetse nkaramvuga. Ntwara yandi guhera ku kwezi kumwe, inda naguma ntera ibise n'ivyo vyari ndonda bene data nshika ku biro 28, mfise inda y'amezi 8. Ibiro 28 hari uwo wabwiye ngo ntereza dushire hanze, uri umuntu w'umugabo.
mugabo no kuvuga yaranyiterura we nyine akandyamika muri salo, ngomvye akazuba gakuraho agashira hanze, no kuvuga yaranyandikira akanyamira. Ariko muri ivyo bihe hose nahabanye n'Imana. Iyo nibutse ko umugabo wanje yaguma ampamagara ngo sheri, hanze muca mwumva amajambo yavugwa, ubwo runuka yahitanye nta bandi bakobwa, muca mubibona ibintu vy'amajambo turi kw'isi. Ndateba ndamubwira nti sheri, mwarakoze kuntera iteka mukankura iwacu, n'uno munsi sinzi kuvuga ngo warakoze, mvuga mwarakoze. Bwana Yesu asifiwe. Wa mugore we uzi uhereza agaciro umugabo wawe, kuko yaraguteye iteka kuvana iwanyu kandi yagukingiye vyinshi mu rugo. Bwana asifiwe. Nimba utashobora kubaha umugabo wawe n'Imana ntuyubaha, kuko ijuru rihera mu nzu, haleluya ihera mu rugo. Hariho abantu agenda mu rusengero ati haleluya n'indi vuga icanyako, mugabo ashitse mu rusengero, ashitse mu rugo ugasanga ni igikoko. Abagore benshi bashitse imbere y'abarongozi b'amashengero, mu kumuramutsa arapfukama, mu kumuha akaribu kariho umukozi w'Imana muje gufungura, mugabo umugabo wewe bavuga ngo we ngo papa ntuze, uraza ntuze aho vyahiriye, canke akamuramutsa ntanamuramutse ntanamuhereze karibu, akaba umugore yubaha ku rusengero, mugabo muhira ari ingorane. Nabwiye Yesu Imana haleluya nzotora mu rusengero ntayivanye muhira, izoba inteye amakenga. Rero uwo munsi ndamubwira ni sheri, mwarakoze